niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, urundi ko ndavuga ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwaramutse. Mvuze nti ndabahaye mwiriwe kuko murabona ni ku mugoroba izuba riko rirarengana. Hanyuma rero uno musi nje guheraheza ibijajuro 30 vy'ukwezi kwa Gitugutu. Ukwezi kwa Gitugutu rero ni ukwezi kw'icumi. Murazi ko amezi y'ikirundi ni nzero, ruhuma, ntwarante, ndamukiza, rusama, ruheshi, mukakaro, myandagaro, nyakanga, gitugutu. Gitugutu rero ngukuriya Gitugutu kwamaze no kuza kuracariho. Ubu rero ukwezi kwa Gitugutu ko guheze rero reka duheraheze. None nama ndababwira, nama ndabisubiramwe misi yose. None izi TikTok, ibijajuro nshira kuri TikTok byaje gute? Vyaje ko nahamagara abantu bafise imbonesha kure mu Burundi, abantu bafise isamirizi mu Burundi, nkababwira nti je ndafise ibijajuro bishika 3, none ivyo bijajuro nzoze ndabibaha. Hama bose bambwira ngo ntanga amafaranga, nanje atanayo mfise umwanya wo kubitegura, mfise umwanya wo kubivuga, mfise umwanya wo kubibabwira, hanyuma je sinoronka rero n'amafaranga ntanga. Nuko rero twaje guheraheza ibijajuro 30 by'ukwezi kwa Gitugutu. Muri ivyo bijajuro byo muri Gitugutu rero hariho ikintu cyo kumenywa, ndaza kugisigura hanyuma kijanye n'ingene bavuga ngo burakeye, ndakivuga hanyuma mungu bureka mbanze mvuge Gitugutu. Kubisanzwe ukwezi kwa nzero nukuvuga no kuzerera haba hari inzara. Ruhuma imvura ibihuhuma nukuvuga haba hari imvura nyinshi hanyuma ituragaro hagahuhuma. Ntwarante nukuvuga haba hariho indya nyinshi, umuntu agatwara imyungu, agatwara igitoke, agatwara ibiki, hanyuma n'impene n'intama atwaye ibintu byose bikamunanira. Bimwe akajana kugombokwe, ibindi akabitwara gute bikamunanira. Ndamukiza nukuvuga haba hariho imvura yaguye inzuzi zose zuzuye, inzuzi zose zaruzuye, umuntu akavuga ngo mbona ndamukiza abo hiyo, nukuvuga bikanka ko umuntu agenda hariya. Hama akaja haza rero ukwezi kwa rusama. Rusama rero imvura ibigwa ngaha ikumvikana ku mitoto igasama. Hama hariya kandi kumvikana ku mitoto igasama. Hama ikumvikana hariya igasama. Nuko rero hanyuma rero umva navuze nzero, navuze ruhuma, navuze ntwarante, navuze ndamukiza, navuze rusama. Ubureka tuvuge rero ubu ndasimvye ruheshi na yandi mezi, reka mvuge Gitugutu. Gitugutu haba hariho intuguta nyinshi cyane. Intuguta ya Gitugutu yamiriho nukuvuga niko kwezi novuga ngo gusa n'ugukanye kandi ko kwezi gusa n'ugushushe. Nukuvuga ubushuhe n'ubukanye birafatana, abantu bagwaye amakonyera bakaca bumva umengo hari intuguta nyinshi. Nico gituma bavuga ngo intuguta ya Gitugutu. Ubure mu kwezi kuza, mu kwezi kwa munyonyo nzoca nzigura ruheshi, mukakaro, nyandagaro, nyakanga, munyonyo na kigarama. Niyo mezi nzosigura. Ubu rero ni muze rero mukurikirane ivyo bijajuro 30 bijanye n'ukwezi kwa Gitugutu. Mushaka mutonge canke murekeje ndiko ndajajura. Iyi ni ndege ya mbere iriko iraguruka, za ndege zifise umwotsi. Iyi ni ya mbere iriko iraguruka ngaha mu kirere. Iyindi ngiya hariya kuri ino nzu ngiriya iriko iraguruka. Izo ndege rero ziriko ziraguruka ni zimwe zigenda zisiga umwotsi. Ninaheze iyi TikTok uza gusanga zarenze. Ndabira irarenze kuri kino giti igomba igende. Inaruyonga rero yabonye iyo ndege iriko iraguruka. Acabaza abazungu ati mw'abazungu atijya ndege bijya bintu nibiki, atijya n'indege urya nawo n'umwotsi kubera n'abantu bariko baragenda mu ntari karaka. Hanyuma acarababwira rero urabona yarenze ingeze ubire ndayizane urayirabe. Hanyuma arababwira umunsi umwe rero ati muze muje ngo ndabereke. Ati none ingo abajana muhira mu nzu. Hama bajanye mu nzu arabereka ati none rero munyereke ingene indege nayo iheza igacana ikaronka umwotsi kandi atankwe ifise.
mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura eheraba igomba irengane imwe hariya nayo yamaze kurengana yose irarenganye kuri kiriya giti iramaze kurengana mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ahi Bujumbura hariho umugabo yanditse ibitabo vyinshi hama yanditse ibitabo vyinshi rero ubwenge busa nk'uko umengo burazamye asa n'umuntu adakwije mu mutwe hanyuma rero akamashima gusoma ibitabo by'abandi bantu hanyuma umugabo umwe araza aramubaza ati mbe wa mugabo reka warapayutse bwa bundi nyene ni kubera uko ushima gusoma ibitabo by'abandi bantu ati burya rero wowe na jewe dusa nabasa ati jewe ndagura ibitabo by'abandi nkabisoma ati nawe kubera amafaranga ufise wewe utanga ayo mafaranga kugira ngo usome abandi bagore kandi usanze ufise gwawe mushaka ni mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura inamujandi numugore akomeye mu Burundi akwiye gusonerwa akwiye no kwigwa kuko numugore w'incabwenge yahinyuza incabwenge z'abarundi iz'abazungu n'abami umusi umwe mu gitondo rero inamujandi yarazindutse agenda ku kirindiro c'abadagi aho bari ababaza ati badagi je ngomba kubabaza muvuga ngo murazi ubwenge none igipfungu ni iki bararabana baribaza ati none igipfungu ni iki umwe ati numwotsi uwundi nawe ati nibicu inamujandi ati je siko ndavyibaza je nibaza yuko igipfungu ari amazi bose bararabana baratwengana bamaze kumutwenga ati mugabo abasota banje abahigi banje mu gitondo bariko baragira ikarashishi hari igipfungu kungohe no kumushatsi haraza amazi rero nico gipfungu mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mugaye namujandi wewe yavuga vyo igipfungu n'amazi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura umugabo umwe wo mu Kayanza akaba yari umugabo afise amafaranga menshi mugabo atize hanyuma agenda mu kabare asanga abandi bantu bize nabo nyine bafise amafaranga niho bari babara n'utuyoga baganira utuntu n'utundi nawe acafata ikinyamakuru atangura gusoma ariko arasoma rero acababwira ati mwabagabo naho turiko turanywa turya dutamba dutarika Namibia yoyo irabangamiwe Namibia yoyo yafashwe baca baramuraba bati none wivyo bintu vya Namibia ubisomye hehe hanyuma ati ndabisomye ngaha bagiye kuraba basanga ico kinyamakuru yagisoma agicuritse nkuko ibi bintu vyanje bicuritse nkuko ibitabo vyanje bicuritse bagiye kuraba naho hantu ivyo riko rasoma basanga nta n'ibintu vya Namibia birimwo mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura rero mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura aha hantu ndi hanze imvura irikiragwa uriko urabibona neza mugabo ni imvura idafashe neza na neza rero mu gihugu ca inamujandi imvura yarataze iranka kugwa yanse kugwa rero abapatiri bo muri Katolika barahamagara abakristu ngo bagende ngo gusenga ngo hanyuma ngo imvura ngwigwe hanyuma inamujana atembera kubera abantu bari benshi iyo misa bari bayisomeye hanze hanyuma araza patiri ati pati twaje gusengera iki ati twaje gusenga ngo imvura igwe ati none umutaka wazanye uri hehe kuri kuravuga ngo imvura igwe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura mukamenya ko inamujandi yari umuntu ahinyuza abazungu agahinyuza abami agahinyuza n'incabwenge z'u Burundi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura aha hantu ndi urabona uru n'urugo rw'ibisederi n'uru n'urugo hanyuma kandi n'urugo rw'ibisederi neza na neza rero abazungu baraje mu gihugu kwa inamujandi baje mu gihugu kwa inamujandi baca batangura gutera ibisederi ngo bagire ingo hanyuma rero abaganwa bamwe barabigana bakaca bashiraho rero ingo z'ibisederi hanyuma rero umuganwa umwe rero yaba hafi yo kwa inamujandi akamatuma abantu kuvomera iyo misederi bayivomeza amazi ashushe ikaca yuma hanyuma umusi umwe abantu babafashe babaza igituma babigira bavuga ko batumwe na inamujandi
hanyuma ari namujandi rero bamubajije aca babwira ati icyakubujije gutera imyembe icyakubujije gutera amavoka n'igikiyoyo uzotebuka yarya ukamenya ko ari namujandi yari incabwenge yahinyuza abami igahinyuza incabwenge ikongera igahinyuza n'abazungu mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura inamujandi n'umuntu akomeye mu Burundi kandi urazi ko yari umukuru w'intwara miheto akomeye urabona ko imvura iri kiragwa ndiko ndakora ibintu imvura iri kiragwa hanyuma rero haraje umuntu aje mu gisota aje mu bahigi bayina mujandi hanyuma imvura iragwa nko kiri kiragwa buno nyene acerikwa kugama yirutse kugama inamujandi acategeka yuko bamufata bakamukubita gushika akashaya hanyuma abantu baramubaza ati none namujandi ni kubera iki uwo muntu uriko uramukubita gushika gashaya aca mubaza ati none ko imvura iguye akaca agenda uwo mubwiye ko abanzi b'igihugu bankana n'imvura ninde mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura ni ntafata impatsi bye bye mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura uno musi nigenekerezo rya 13 ukwezi kwa Gitugutu n'ukwezi kw'icumi mu 2022 haraheze imyaka myinshi cyane umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe rero yagandaguwe n'abakoroni urabizi n'abarundi batari bakeyi bivyitso hanyuma rero burya umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore turamukunda abarundi twese hanyuma ntitumukunda tyo nyene gusa n'abantu muri Kongo abakongomani baramukunda neza neza rero abarundi bareko barahunga ingwano yabonse rimwe bakagenda muri Kongo umuntu umwe yaracunze novuga ngo gasutamo yaracunze umupaka w'u Burundi muri Kongo yaciye ahamagara umurundi amwamaza ati we murundi Rwagasore amukunda je ndamukunda none umukunda wowe ufise ifoto yiwe ariyumvira arabura hama yibuka ko afise inoti y'ijana aramwereka ati jewe iyi niyo foto ya Rwagasore mfise ati urabitoye ati iyi foto rero ni yiwanje mparera ifoto ya Rwagasore nayo nshira umugore wanje nawe aramuha ati je mfise abana 8 ati rero umwe wese mpa ifoto ya Rwagasore ndamushira aramukwiriza igihumbi mushaka mutwenga canke mureke nariko ndajajura Rwagasore n'abakongomani baramukunda barashaka no kuronka n'ifoto yiwe mushaka mutwenga canke mureke je ndiko ndajajura ibi byo ndiko ndajajura ni ibintu vyabaye mu gihugu cy'u Burundi jewe nkiri muto harigeze intwaro yashiraho abantu bajejwe umutekano benshi igashiraho nabambanga amatwi benshi kubera iyo ntwaro yibaza yuko abantu benshi bayigeramiye neza na neza umusi umwe haduka umuntu mbanga amatwi yari yibereye mu kabare hama mu kabare abantu bariko barinywe rutuyoga hanyuma haza umurundi umwe ko yari yihagiye atangura kuririmba ati gahugu kanje keza nakunze kamba ku mutima uri gatoyo ufise ubutore bene intwaro y'intwari urampimbara ntaco no guha nkwipfurije vyinshi nurambusagarare waribarutse imvura nyazo nta murundi w'umutima acagezaho nyene mbanga amatwi bari kumwe ngo caki nk'ukubona iyi modoka iriko iratsa iyo y'abapolisi ngo caki buno nyine bacamufata wa mugabo ati none kubisanzwe je ngubuko mumfashe munjanye mu biro biraho munyagiriziki uwo muntu ati n'umukuru w'igihugu wavuze ko atamutima afise mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwege canke mureke je ndiko ndajajura mwabigisha mwigisha amashuri ariyo yose bamubanza mumenye ingene abanyeshure bavuga n'ingene biyumvira mu cigwa c'indonda ntara umwigisha umwe yabajije abanyeshure ati mwaba batisa ninde mwana yombwira ibihugu bitangurwa n'indomeze
umwe ngo jewe ngo Zaire atego, uwundi ngo jewe ati wewe Zambia, uwundi ngo jewe Zimbabwe, uwundi ngo zibutina zapo. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umunyeshure yagiye kw'ishuri hanyuma umwigisha mu cigwa c'indonda ntara ababaza ibihugu bitangurwa n'urudomeze. Hanyuma umunyeshure biramunanira, muga hari abavuze Zambia, hari abavuze Zimbabwe, hari abavuze Zaire. Hanyuma rero umwana arataha. Atashe muhira ashika baza se wiwe ati da, ati ndagusavye umbarire ibihugu vyoba bitangurwa n'urudomeze kuko jewe mwishure nayobewe. Hanyuma se wateye wa mwana bwabo ndaho havuye Ibijajuro ati na za Amerika, za Buraya, za Australia, za Congo, za Tanzania, za Uganda zose zakunaniye. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Ahandi ni ku nkombe yo ngaha hakuno, hakurya ni hariya. Urabona ko ugwa ari uruzi, ugwo ruzi ruragenda rugashikana hariya hose kuri hariya mazu maremare. Ayo mazu maremare mvuga ngariya ndiko ndayakwega, hanyuma na hariya hose. Umugore rero ariko arajabuka uruzi, ariko arajabuka uruzi rero hanyuma ugwo ruzi ruca rumutwara umwana. Uwo mugore arahanuka ati mbe waruzi aho burindi unyihenda ko uza kuntwara umwana wibaza ko uzomuheka gute. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Iki cuma kiri imbere yanje ni icuma cerekana, urabona ko canditse ko speed canke vitesse. Nukuvuga ko ngaha abantu batwara imodoka ari bahaca ntibarenze ibirometero 40 kw'isaha. Ubu rero reka tuze kuraba rero abandi bahava bahaca. Urabona nk'ubu ariko hagendera ku kilometero 45, 42, 44, 41, 40, 38 ararenganye. Uwundi araje 52, 50, 48, 43 ararenganye. Uwo ari ku 49, 48, 49, 48, 46 ararenganye. Uwo 44, 45 ararenganye. 43 ararenganye. 40, 39. Ukamuzi ko urashaka kugenda ku 35 gushika ku 40, ushitse ku 42 na 2 na 3 na 4 na 5 ntaco, muga ku 46 hacatangura kwerekana yuko uri kuranyaruka. Ubu urabona 43, 43, 42, 40 aho n'amahoro. 38 ararenganye, 33 ararenganye. Nukuvuga ibirometero ushaka kugenderamwo ni 35 gushika ku 45. Urengeje urashaka kuronka umupolisi aguha amande akaguha. Uwo urabona ko 45, 36 aragabanije gose. 48, 47, 41, 45, 43, 41, 39 urabona n'indi modoka 37, 32 aho uwo aciyakata. Muyandi majambo rero wamusanga Ibujumbura abantu ariko baraharira ngo urumva ngo kugenda ngo 40 ngo nibikeyi. Urabona ko nino muri Canada umuntu ashaka kugenderamwo. Uwo wewe urabona 59, 54 urabona we yari yarengeje gose aciyenga ha yarengeje. Urabona nk'uwaciye ku 40, 41, 40 kandi 38, 36, 42, 38. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mbo kusuku jajura nariko mbwira Abarundi ko bakubwiye ko ari ugendera metero 40 kw'isaha nukuvyubahiriza ko nino mu makungu. Urabona ko ivyo biba. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je niko ndajajura. Iki rero mubona ni kinyabwoya. Samandari rero yafashe ikinyabwoya hanyuma akibabisha umwana. Akibashije umwana barabaza bati mbe none Samandari ni kubera iki wewe wagiye kubabisha umwana ikinyabwoya? Ati nagomba kuraba ingene ikinyabwoya gisa kimongoye. Mushaka ni mutwenge canke mureke nariko ndajajura.
mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza. Iki kintu mubona ndiko ndabereka iri ni izuba. Igituma izuba aha riri mu manuko, kubera iki? Kubera raba igitutu ciwanje ngiki nukuvuga kiri mu buraruko. Aha ni mu buraruko, hanyuma hariya ni mu buraruko, hariya ni mu burengero, aha ni mu manuko. Nico gituma n'izuba riri mu manuko, aha ni mu buseruko. Neza na neza aha ico ngomba kubabwira nuko ngomba kubereka ko igitutu c'umuntu ari muri Canada, umuntu ari haruguru y'icitwa Equateur n'umurongo ugabura isi mwo kubiri, igitutu kiba ruguru. Mugabo mu Burundi igitutu kirepfo, nukuvuga kiri mu manuko. Ukacuraba n'ukwezi nako ngukuriya ngomba ndagukwege ukurabe nguko ukwezi nguko ndagukweze. Ukwezi kuriko kuraka kandi ari kumutaka, burya n'inyeni ziba ziriko ziraka nukubera gusa umuco w'izuba aba ari mwinshi. Mushaka mutwenge canke mureke, ubu ndiko ndabigisha igitutu c'umuntu ari ruguru ya Equateur kiba kiri mu buraruko, umuntu nawe ari mu Burundi igitutu ciwe kiba kiri hasi, kiba kiri hepfo. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Ndabira ibi biti, ndabira n'iyi mizi, ndabira nkibi. Ntimwibaze ngo rero iyi ni misigati, ibi ni bigori. Mushaka mutwenge canke mureke, ndiko ndajajura, ndabira ariko hagiye gukanya hasanga ibigori bitarajako. Ndabira ingene ibigori vyari byarabaye vyiza. Ino hariho umwanya w'ici twe turima muci, hanyuma hari igihe cyaza gukanya hagakanya ibigori bitaraheza ngo bijeko. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mu Burundi muri mwiparadizo. Kubera iki? Kubera ko nk'ibigori vyari kwera, kubera umuntu harima umwaka wose, ariko urabona nk'ubu ubukanye bwasanze ibigori bitarera. Hanyuma urabona ibi vyose namaze kurandagura. Ndabira ibi vyose namaze kurandagura. Kubera iki? Kubera hakanye. Raba ndabira, raba ingene ari binini ingene byogiye ko cyane, ariko kubera ugukanya heraba hariya hose imigandigandi namaze kugira. Rero burya mu Burundi mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura, ndiko ndagukundisha Burundi. Burundi ni igihugu ciza cane. Aha wari kunyongera ukwezi kumwe hameze neza vyari kuca vyera, mugabe heraba aha rero ndataye. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura, mugasuku jajura, nariko ndakwereka ko ibigori vyari vyankundiye, mugabo kubera ko nihenze kubitera ukwezi kumwe, none heraba ingene vyangendeye. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Inamujandi n'umupfasoni akwiye gusonerwa, akwiye kwigwa mu mashure yose y'u Burundi, akaronka nibarabara, akaronka n'amazu amwitirirwa. Kuko yari umuntu ahinyuza abami, agahinyuza abadagi, agahinyuza ababirigi, agahinyuza n'incabwenge mu Burundi. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mugo umuntu arakeneye kuronka iteka ntangere. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Uno musi ni igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi n'ukwezi kwa Gitugutu mu 2022, n'umusi twibuka igandagurwa rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndadaye Melchior, yagandaguwe n'intwara miheto zabwiza kumutungera. Neza na neza rero harabaye umupolisi, uwo mupolisi akabagwaye, yaragwaye malaria, igerekezo rya 21 ukwezi kwa Gitugutu ryamusanze ari mu bitaro agwaye, ahubwo yarataye n'ubwenge ari muri koma. Hanyuma haraheze iminsi n'iyindi rero aza yumva inkozi ziriko ziravuga, yavyutse yumva inkozi ivuga, arabaza mbega ivyo bintu nibiki. Bati mukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndadaye Melchior yaragandaguwe, none ko yagandaguwe abarundi baciye basubiranamwo. Haca arababwira ati jewe ndababwira nama ndababwira, burya inyoni zose ntiziribwa. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura.
Uno musi ni igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi n'ukwezi kwa Gitugutu mu 2022. Uno musi twibuka incungu ya demokrasi nyene icubahiro Ndadaye Melchior yagandaguwe n'abasirikare bombwije kumucunga. Neza na neza aho bagomba kumwicira ku kibuga c'indege avuye mu izinga rya Morise, hariho umusota yari afise ipete rya kapitene yamubonye ariko aravugira kuri televiziyo ariyo mbonesha kure. Acaragenda rero mu cumba arambara neza arazana n'inkoho ya televiziyo ayicucagira amasase nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aravuga ati ndakugariza uragenda ubeshe. Bukeye yumva kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aravuga ati none iyo mbwa kore namwishe yazutse gute, mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura. Inamujandi yagiye indora aho abazungu bari hahama bo bari bafise umuyaga nkuba, hanyuma rero hari ibintu yaragiye kubabaza buno nyene haca habibigomba bibe. Amatara yose azimye Inamujandi arababwira ati mbega none ivyo bibaye nibiki? Ati nta matara dufise. Inamujandi arababwira ati bamumenye ikirundi n'umuyaga nkuba wabuze gusa muga amatara yo ndayabona ngayo. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Abarundi bahunze ingwano 1993 bakacagenda muri Tanzania, hanyuma ishira hamwe mpuzamakungu riraba impunzi rikaca bibajana muri Australia, barahuye itariki 21 y'ukwezi kwa Gitugutu bariko baribuka Ndadaye. Hanyuma rero bose bariko baravuga amajambo basa n'abamerewe nabi, mu mutwe umwe araza ati we Ndadaye urakabona upfuye, umusitanteri arasiririza nanje ngasiririza. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Mu 1992 hakira mu 1993 igihe hariho imigambi myinshi mu Burundi ikiriyamamaza bariko baravuga ivyo bazokora. Ndadaye rero nawe yari mu bantu baza kugira ama meeting. Hanyuma rero haba umutwa umwe w'ikarusi akama ashaka kubona Ndadaye, arabwira abantu yagizewe nasaka kubona Ndadaye. Hanyuma rero Ndadaye baramubwira yuko hariho umutwa yifuza kumubona. Hanyuma rero Ndadaye aramuha umubonano, amuhaye umubonano aragenda aramukorakora ngaha mu maso, aramukorakora ku maboko, aramukorakora kunda. Ati ni mama atari umurundi. Nahora nibaza ngo niziri none n'umurundi ni mama. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza neza harabaye umusazi. Uwo musazi rero akunda kwiruka. Ariruka hanyuma rero aza kuruha ashitse ku musozi. Ashitse ku musozi muremure rero ati nahariya hose ndaye ntashitse burya nzohihoza kwiruka. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yakunda kwiruka akama misi yose ariko ariruka. Umunsi umwe rero bwagorovye ageze ku musozi hejuru kugatura. Hama ashitse muri iryo taba rero asharuhuka acariryamira. Hama aryamye muri aho gahinga azabona burakeye nkuko ubona bukeye. Hanyuma ati reka mbandanye niryamira n'ubundi nza guhera ku mumanuko. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Naragize akajajuro mvuga yuko muri Canada igitutu kiba kiraba mu buraruko kuko izuba rirepfo. Raba nano mabuye igitutu kiri mu buraruko. Raba ubu rero uno musi ni itariki 27 z'ukwezi kw'icumi mu 2022. Iyi ni saa 4, ni saa 4 ku mutaga. Hanyuma ndaza kukwereka izindi saha ingene igitutu kiza kirahiduka. Raba rero nk'ubu ni saa 6:25. Raba igitutu, raba n'iki giti
iki giti c'icuma raba igitutu gitera kija hariya kubera ko izuba riri inyuma, izuba riri hari inyuma yacu, riri hariya rero ni mu manuko, hariya ni mu buseruko, hariya ni mu burengero, hariya ni mu buraruko. Nuko aha ni mu bumanuko, aha ni mu buseruko, hariya ni mu burengero, hariya ni mu buraruko. Raba rero ubu naho ni saa 8:28. None raba izuba riri ndabira ubu ndiko ndaraba rero nanje iyo igitutu canje kiri, igitutu canje aho kiri ngaho wahabonye, hariya ni mu buraruko, hariya ni mu burengero, hariya ni mu manuko, hariya ni mu buseruko. Hariya ni mu burengero, aha ni mu manuko, aha ni mu buseruko, aha ni mu buraruko. Raba aho igitutu canje kiri, raba n'igitutu c'ivyo biti aho kiri. Ubu naho irabaye saa 11:38. Izuba ngiririya murabona iyo riri mu burengero. Hariya ni mu burengero, ndabira, aha ni mu bumanuko, hanyuma mu buseruko ni hariya, hanyuma mu bararuko naho ni hariya. Raba rero aho igitutu canje kiri ngiki, urabona kiva ngaha kikagenda gushika hariya imodoka rigombice hariya, urabona ko ariyo gishika naha rero. Mushaka mutwenge canke murekeje ndiko ndajajura. Urazi ko Ibugarama umuntu aragenda kuharya impene, hariho mbere ni n'amabrochette, hariho mbere ni inka usanga bariko barayanga. Habo rero bayanze imbwa, umwana azarirukanga ati papa ati yambwa bayihejeje. Abariho rero nimuce mwibaze ngene byaciye bagendera. Mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Mushaka mutwenge canke murekeje ndiko ndajajura. Ingwano yarateye, hanyuma ingwano iteye, bararondera abantu bagenda mu ngwano barababura. Mugabo bamaze kubabura harazamo rero n'abantu bashaka kuja mu ngwano. Muri abantu rero bagombye kuja mu ngwano haraje umusazi. Uwo musazi rero umuganura muraba atari we ni ugomba kuja mu ngwano. Kandi iyo ngwano arayigendamwo aranayitsinda, yongera agaruka ari wenyene. Hama rero bamutumye ko rero bamubaza ingene ingwano yagenze, kandi ko yataje wenyene acababwira ati je burya nibisanzwe, je nabonye bagwana ntabura nico bagwanira, je bikibira cyose ndagiturira baca baherayo bose n'abanzi baherayo. Mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura. Ubu rero ingo dusozere mu gusozera ngomba kuvuga iki? Mu gusozera ukwezi kwa Gitugutu ngomba kuvuga ibintu bikomeye. Bereke hariya ukwezi izuba ryarenze, izuba hariya rirarenze, hasigaye akanya gatoyi ngo rirenge. Jewe rero narashoboye ikintu gikomeye, ikintu nashoboye gikomeye ngico ni mu kirabe. Ako kajajuro mukarabe neza, ko guca hari gihe hazamwo umuco mwinshi. Nukuvuga ni igitangaro cabaye, haje bavuga ngo burakeye nivyo, izuba riraza. Iyo izuba riko riraza rero umuco w'izuba uraboneka. Umuco w'izuba ubonetse mugabo ntuburabona izuba ntuburaribona. Haje ahantu rero ariko ndatse ku kazi, kubera ubu njima kugenda ku kazi n'amaguru, niho rero nagira TikTok. Buca rero buraca, aho hantu nari ngeze buca buraca. Nukuvuga imishwarara y'izuba icirishika aho hantu. Uravye ho gajajura ingene kameze, banza ukarabe. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yakunda kwiruka akamamisi yose ari kariruka. Umunsi umwe rero bwagorovye ageze ku musozi hejuru kugatura. Hama ashitse muri iryo taba rero asharuhuka acariryamira. Hama aryamye muri aho gahinga azabona burakeye nkuko ubona bukeye. Hanyuma ati reka mbandanye niryamira n'ubundi nza guhera ku mumanuko. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Uraje kubona kwa jajura, wabonye ko hari ahantu hamwe hariho umuco, ahandi nta muco uriho.
nukuvuga dutangura bucije ijoro rikiriho hanyuma umurango ukabutanguye buno nyene nta na rimwe je nari bwabibone ico ni igitangaro jewe ntafatira Patrice nashoboye gushikako ngashobora gufirima ngashobora kwerekana neza ko ubu rero burakeye bukeye nukuvuga izuba riraserutse kandi riserutse ni gihe buno nyene uribonye aho rero none rero ko mwabonye ico gitangaro ndabakengurukiye gose murakwiye kwiha amashi nanje murakwiye kumpa amashi kubona narashoboye gufata ako kantu nyene ngafirima aho hantu umushwarara w'izuba ushitse aho hantu bukeye hanyuma ubwo bukeye nubuki ubwo bukeye n'Uburundi nino muri Canada mvuga ngo burakeye burya n'Uburundi no burahakera bavuze ngo burakeye n'Uburundi bukeye kuko inyitangizo rukozi burakeye iyo nyitangizo rukozi isigariye iki isigariye Uburundi bukeye Uburundi burakeye subujoro canke subutaga bukeye oya Uburundi burakeye kuko bwari bwije nta mishwarara y'izuba ryariho ubu naho imishwarara y'izuba iraje ubu rero mwege mwese mwariko murankurikirana murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma mu kwezi kw'icumi naho sinzi igitangaro nzobereka ubu mu kwezi kw'icumi mugabo ndabereza igitangaro cingene bavuze bati burakeye mwabonye akajajuro bukeye murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ni ntafatiro Patrice bye bye.